kuko kenshi mu buzima turagira ico twita sentiment d'importance personnelle. On pense qu'on est spécial. Kandi by'ukuri hari abantu muri mwebwe mwibaza ko muri spécial kuko hari ikintu co mu buzima cagutumye wumva uri spécial. Tu as toujours réussi. Ibintu byose byame bigenda neza. Kandi abantu bakakwaprecia. Ku kazi baravuga ngo Jacques adashitse nta kintu kiba. Na deja aravuga ngo atari ngana nta ukorako. Nawe ukumva uri kuravyibuha. Ugaca ufatwa n'ico bita sentiment d'importance. Mpora mbona abantu Imana ikuza muri responsabilité even no ngaha muri eglise ako ukabona bafise esprit kuba abashefu. Sinzi iyo mpwema ahantu iva, juste ukabloka umuntu kugira umwibutse ko uri chef, ukavuga ati none eske objectif suko ibintu bigenda neza rego uri chef, ariko ukayoberwa igituma ico kintu tukigira. Ariko iki ni Imana yari yaravuze ngo niba bamwijambo bizokubalansa bituma ugumungana na tes frères. Naho uzoba wahawe position élevée uzoguma ari wewe wigarukana par la parole, ukaba humble kuko uri umeze nk'umwotsi. Bibiri ivuga ngo umeze nk'urume mu gatondo 5h du matin hejuru y'ivyatsi, akazuba karashirura zimangana. You are Yesu ashimwe cyane. Naho wowe uri milliardaire na Steve Jobs yarapfuye kandi bamuvuye cancer, icuri cyo cyose hari igihe mu buzima Imana ikwibutsa ko you are. Iyi zero murayibona muri kamera. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah.